Ikiza ca coronavirus ni ikintu gikomeye cyane, ni umwasi mubi dutegereza kurwana nawe. Kuri uruhande rwa leta twe twarabibonye uko ari umwasi mubi, dukora ibishoboka byose kugira ngo ntihagire abenegihugu bigira bahagarika ibikorwa, kuko mu Burundi twomara indwi tudakoze ibara ryo riguye. Nico gituma uburongozi bw'igihugu bukora ibishoboka byose kugira ngo abenegihugu bagome gukira. Ibindi bihugu kugira wipimishe uriha amahera, ni mu mbwira iyo bageze utagira amahera n'umva ko yapfuye. Twebwe turabapima ku buntu, mugabo gacamwa nka kwipimisha. Uzi yuko wanduye duca tuguha umuti ku buntu, ugaca wanka kwipimisha ngo umenye ko wanduye. Namanda bivuga iminsi yose kandi sinzohagarika. Ushaka kurwanya ikiza corona s'urucanco rundi. Urucanco rwa mbere ni ukwikingira, ugakingira n'abandi. Nibwo rucanco rukomeye. Ire kurwanya ikiza coronavirus ica mbere ni ukwikingira. Karaba umwanya wose, ipimishe igihe cyose gishoboka. Ni mwamushaka gukingira abenegihugu, dutangure dukinge iki kiza, kuko bagasiba kurima. Nimwibwire nk'ubu twava mu wese ntiyigarara. Aha hariho umuntu abaho ku munsi. Karaba, reka gukora nako.